dufise incabwenge nyinshi, twicare duteke umutwe dukore twimbure, ntihagire uzokwemera yuko asubira gufungura ataco yakoze. Twimbure tugire umusesekara. Ndakegurika cyane incabwenge ubu indongozi zarahabonye kare. Nitwa umwimbo uri kuragwira nuko indongozi ubu zisigaye ziri ku kivi. Erega kera indongozi zaratinya gukora. Indongozi zari zizi yuko zisavye ideni muri banki ari ukuja kubaka inzu yo kubamwo. Ntizari zizi ko ushobora gusaba ideni muri banki ugiye kugira iyororero ry'inkoko, ugiye kurima ibiraya. Erega hari n'indongozi zitinya ngo bohava bavuga ko zitunze ngo zarivye bagaca biheba. Erega natwe turacana inkokora. Umuntu abonye umuntu yiguriye agakinga ngo nkeka yarivye. Indongozi nagira ndababwire kajya agashahara mwita gatoyi murashobora kukavyaza kava mu mushahara munini. Genda mufate ideni muri banki, niba buhembwa ibihumbi 200 ikate ibihumbi 20 ku kwezi, mu myaka 5 mba wikasa ngahe? Nta kibuguru c'ingurube kirimo. None ikibuguru c'ingurube ntikivyara. Aho kuja mu kabare tugenda kwahirira ca kintu tunze. Abakozi ba leta nimwige kuza murafata kadeni mugira ico mukora muhiri wanyu, kuko muzoshika muzabukuru mufise aho muja. Umukozi wa leta ntaze yiyumvire ko azotungishwa n'urya mushara kuko ni mutoyi. Umukozi wa leta ntihakurira ku rutaro urire ku rutoki.